nababwiye yuko aho abasirikare bakuriwe muri Kongo hariho igice kinini cy'abasirikare cyaciye gitwarwa ku rubibe rw'u Rwanda, bamwe bari mu kibira. Havuga yuko abasirikare bashyizwe aho ku rubibe rw'u Rwanda ubu bashika 9,000. Rero hamwe bimwe mu kubigira twavuze kare ibi by'ivuga ngo mu Rwanda rugiye dutere, ariko kandi harimo no kurondera ko abasoda baguma bari okipe. Ubutegetsi burakeneye ko abasoda bataja hamwe ngo batangure kuganya ku byababaye, ko batangure kubivugana, kuko ivyo ni bya bindi navuga bica bigira ingaruka zikomeye aho batinda bakanagumuka. Ubutegetsi burakenera kuguma bubakoresha bumve bariko barakora hari ibintu bariko kugira ngo bugabanye ko bufata umwanya wo kwiyumvira bino bintu byabaye ko n'ingene bahenzwe. Rero abanyagihugu bari muri ivyo bice amagogo bafise n'ayahe mu kibira, aho hantu usanga bari batinda bagashika ku rubibe rw'u Rwanda n'ahantu hatagendeka, nta modoka zijayo. Rero abanyagihugu bo ngaho ku mbibe zaho bavuga ko amagogo bafise ubu ari ayo kwikorera ibifungurwa by'abasirikare. Kuva aho hantu usanga ari ibirometero bitari bike bagenda biremetse iby'abasoda bakenera, amasase y'abasoda, ivyuma vya gisirikare. Bakavuga ati turagowe gose ku buryo batora uwo ari we wese, nk'uwatwandikira yari nk'umwarimu mu mashuri matoya, bavuga ati nta numwe avamwe uri umwarimu utegereza kuvyikorera, kutegereza gufata abasoda. Hari umusirikare umwe twabivuganye ko ambwira ati mu bisanzwe ivyo ntibikibaho mu gisirikare c'ubu. Igisirikare c'ubu giteza gukora ku buryo umunyagihugu yumva ko igisirikare kitamubereye umuzigo. Hari uburyo bwinshi buriho bw'ingene umusoda bamufasha kwifungwa zimushikira n'ibindi byose akenera, utarinze kuja kwisubira kwikoreza abanyagihugu nkuko byari byabaye mu bihe by'intambara mu Burundi. Ayo n'amagorwa yandi iruhande y'ivyo niko igize yaravuze, n'ayandi magorwa yandi abanyagihugu barimwo inyuma y'ibi vyavuye muri Kongo. Hari n'abandi banditse ingene bategekwa kugira amarondo muri ajya makomine yo mu Kirundo ari hafi y'u Rwanda. Bavuga ati nk'umwarimu ugasanga urara wicaye ku irondo mu gatondo ukagenda kwigisha mu ishure, tuburi kurisinzirira ko vy'ukuri nta vyigwa turiko turatanga vy'ukuri. Hari ibibazo bindi bikomeye novuga byashikiye abanyagihugu kubera iyo ntambara. Sinzi ko mwibuka Ndayishimiye gishika ariko yishura amasendika y'abarimu bigeze gusaba ibijyanye n'uburenganzira bwabo, bakavuga ibyo gusaba imishahara, bakavuga ko bohagarika akazi. Muribuka ingene yabishuye, yavuze ko agiye kuca atanguza amatohoza ngo ku mafaranga abarimu bose bakotiza aja muri sendika ngo abaze ayo mafaranga icyo akora. Acavuga yuko yibaza ko ari amafaranga ngo akoreshwa mu iterabwoba. Wewe uribaza umukuru w'igihugu amaze kukubwira ko iyo uvuze uburenganzira bwawe akwikeka kuri muri mouvement terroriste, ko bukeye ari abantu bangahe basubira kuduza umutwe bakavuga ngo naho yavuze kujya reka twebwe tubandanye? Ni bake cyane, hacyasigara abantu bake bashobora kuvuga. Mwarabonye bafata amashirahamwe yigenga nk'ishirahamwe rigwanira uburenganzira bw'abakenyezi, bakavatira ku kibuga c'indege bagiye mu nama i Kampala, bakaca umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu w'ico gihe uyu Martin Yahahora akaca abagiriza ko nabo nyene amafaranga yabo ateza ko ari amafaranga y'iterabwoba. Murumva ko igihugu kimaze kumera gutyo, ntuza kwitega ngo umusendikaliste azovuga, ntuza kwitega ngo umupolisi abonye akarenganya azovuga, ntuza kwitega ngo umumenyesha makuru wo muri RTNB ngo azohava avuga yagiye kuritera akabona akarenganyo. Ntibisubira gushoboka. Buriya no mu ntwaro ya kera Itebe ntabwo yashobora kuvuga ubwo arendi kumana no gupfa kuvuga gusa canke ari uwamutumye iyo bari kuvuga ivyo Ndayishimiye. Ikindi namaze kuvugamo ni ibi bijanye nuko we yoba yipfuza ko amafaranga ashikira umukuru w'umugambwe yotera agabanuka kugira ngo ntiyubakwe kumuhangara hageze kwitoza muri 2027. Ndayishimiye akaba ari wafise amafaranga kurusha umukuru w'umugambwe. Ico naco kiravugwamo. Ikaze kuri Urban Real Estate. Muri Urban Real Estate tubafitiye amazu agurishwa ahantu hose hagiye hatandukanye, tugufitiye amapartema akodeshwa ahantu hagiye hatandukanye, zaba zirimo ibikoresho zaba n'izitarimo ibikoresho. Urban Real Estate turazifite. Urban Real Estate dufite ibibanza mu bice bigiye bitandukanye byose, yaba mu mujyi wa Kigali, yaba mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ba bantu bakeneye kwimuka batuye mu mujyi wa Kigali bose. Urban Real Estate turabafasha. Tuvugishe kuri nimero ziri kuri screen yawe uhabwe service zose zijyanye n'ubutaka. Ubu hariko haza ikintu cihuta citwa AI, intelligence artificielle. Les technologies zizozanana na intelligence artificielle
sinzi si uburundi buzoguma bwitwa Burundi, ica kabiri sinzi ko buzoguma bwitwa Republique. Ico kintu mukimediteko kuko naho abakoloni baje bateba baragenda, bagiye badutwaye ibimanyu binini cyane gose vyo Burundi, bagiye batwaye Buhana bugufi, bagenda badutwaye n'ijya plaine ya Rusizi ahantu gushika kure twari dufise, badusigira ikimanyu c'igihugu. Ubu izi technology zishasha zije zisanze deja mu gihugu turi muri ibinyene turimo kwa, sinzi système de gouvernance nshasha zizoza, ariko iza Republique ziko zirahera, hazoza ikintu gishasha kandi akaruta kandi kazokarya. Rero nahacu kuraba swati twikura abadede tube turakomera, sino Burundi buzozimira. Nuko turi kumwe. Murakoze, twizere ko Burundi butazozimira. Node Butari, reka duhe ijambo abariko baradukurikira, abatumire Esdras ngira mwotangura kwishura utubazo mworaba utwo mwa mwabajijwe na Hagera Nyankamugayo no kwigize Wiso na Henode ku makenga afise gira murishura, hanyuma Pacifique akurikire, mu nyuma turaza kwakira umugwi w'abanywanyi banyuma mu gusoza kino kiganiro. Reka duhere iwanyu Esdras. Ego urakoze Gilbert, ndiko ndaraba mbe ikibazo no kwishura ngaho cyane n'ikibazo babitubarije hamwe twese. Kuko kubyo novuga cyane nk'ikibazo cya Kongo, ari wabajije ikibazo cyo muri Kongo, abasana bacu bagiye hariya ngica amasezerano y'u Washington avuga. Icyo ndagomba kuvuga kandi niyaciye dogera akanya kubera icyo kintu cyari nashoboye kwivuga kare, no kubyerekeye ibi byo amasezerano y'u Washington cyavuga ku bihugu biri hariya. Amasezerano y'I Washington yavuze yuko yasabye ibihugu byagiye muri Kongo bitafise uruhusha rwa Kongo yuko ari byo biguriza kuvayo. Barambere baranadoma ko nabo batarudomye ko cyane bagomba kuvuga u Rwanda kubera no muri bararushitseko. Uburundi nk'igihugu cyatumiwe na Kongo bavuze yuko bafite uburenganzira bwo kujyayo kubera utumiwe na leta iri ku butegetsi itwara, ukagenda utumiwe mwarasenye amasezerano, urumva si cyo kimwe. Ibyo nicyo nagomba, nicyo gituma mvuga abavuga yuko mu Burundi bwavuye ngo kubera bugomba gukurikiza amasezerano y'I Washington no kubesha. Ni kubera badashaka kwemera ko bavuye kubera batsinzwe ku rugamba bakirukanwa gushika Uvira bakateba bakasanga ntasaganiriza bafise bagaca baba oblige yo kwinjira mu Burundi kugira ngo bakize amagara abasoda n'ayahandi. Amasezerano y'I Washington ntabuza igihugu cy'u Burundi kuba hariya kubera bagiye bafite uruhusha rwa Kongo niyo yabatumiye. Icyo nicyo bagomba, uko niko byanditse rero. Ariko none kujayo ku Burundi ni byiza cyangwa bibi? Aho rero niho hari imari. Hariho abavuga ngo ni byiza, ndiko ndavuga akawumenyesha amakuru, bavuga ngo ni byiza kubera twebwe iyo ni leta ivuga ngo kubera u Rwanda rugomba kudutera n'ibindi. Hariho abavuga ngo ni bibi kubera Burundi ntibwari bwiteguye, nta ngufu bufise, ntacyo buja kurondera muri iyo ntambara, ni intambara y'abandi, wowe ntacyo babwiriza kujayo. Rero icyo umuntu acabirabira ko ni ucurabira ku cyavuyemo. Mbega Uburundi ko bwari bwagiye gufasha Kongo ngo aho hantu ntihafatwe, bukaba bwarashize abasoda benshi, abashobozi bashika 20,000 mu karere, bukaba buvuga ngo dufise abasoda bakomeye cyane rwose, ni ukuvuga abo bose bagomba kuza, ntawe uzoshika Uvira, hama bakaba barirukanywe, bakaba barerekanye yuko bakaba baratanze isura mbi y'igisoda cy'u Burundi, inguvu ko igihugu kitagira inguvu, ko gishobora kwirukanwa n'abantu b'abaroberi, bo bakavuga ngo biri mu Rwanda. Urumva ivyo byose bikaba bituma umuntu asanga rezo zo kujayo zitari zishemeye, yuko ari negatifu na burya bagiye baduteguriye bikwiye. Voilà, icyo ni kimwe. Hama ikindi nshobora kuvuga ko ni iki, ikindi nshobora kuvuga ko ni byerekeye ibiza Union Africaine. Ndikugize yabivuze ko Andre, ndikugize yabivuze ko ibiza Union Africaine. Je ndibaza yuko n'ubu vraiment il faut relativiser
Union Africaine no munsi benshi bayita mbere yuko ari ishyirahamwe ryo gushigikiranira hagati y'abakuru b'ibihugu. Baraza mu matora yo mu Burundi bakavuga ngo yagenze neza, bakaja hariya bakajya mu kindi gihugu bakavuga ngo amatora yagenze neza, amatora yibwe ku mugaragaro, umugambi uri ku butegetsi wabujije abaopoza, ni ukuvuga aho batavuga rumwe bakomeye bakababuza kujya mu matora, bakagira iki. Union Africaine ibibazo igahumiriza amaso. Turavye ku byerekeye injyane ziri muri Afurika, nta njyane n'imwe Union Africaine irashobora kuja gutatura ngo iheze. Hari aho yagerageje muri za Libya, yari yagerageje, ariko ahandi hose uzuraba muri Congo, Amerika na Qatar nibo bariko baragerageza gutora umuti. Raba Sudan, raba hehe, Union Africaine c'est un gros machin iby'amahera menshi, ariko ego ni byiza kugira ihuriro ry'abakuru b'ibihugu, ariko n'inama babonana rimwe mwaka. Abanyafurika mbere babona ibihugu byacu bibona atacimaze kugeza hajya benshi batariha amahera babwirizwa gutanga kugira ngo iryo shirahamwe rikore. sinzi ko utubazo uyu Wilson yabajije mwatwumvise. Yari yagarutse kuri ibi vy'imvugo. Hari n'uwabajije yitwa Nyankamugayo avuga ati ntimubona yuko hari agahaze kubona yuko hari umushikiranganji agiye kuvugira hejuru ibintu yatezwe kubanza kuvugana na mugenzi we w'uburimyi n'ubworozi. Yavuze yuko ati yagumye yibaza ako kabazo ntiyaronka inyishu yako. Tugarutse kuri ivyo byo muri icyo kibazo cyo muri leta c'imvugo, urumva jewe nibaza ko twari twabivuze ko umwanya ukwiriye. Icyo nibaza rega ni uko muri leta, burya muri leta nta mbega hariho unicité yo kutwagwa, hariho kubera igene leta yacu ikora, mbega baravugana baragira iki. Hariho ndibaza ko hariho amakosa menshi ahora nuko nyene rega ntibavuga, abashikiranganji ntibavuga, abashikiranganji baratinya kumenya icyo umuntu atwara n'icyo uwundi agira. Benshi jewe nabonye Alain Ndikumana uyu mushasha niwe arinda akavuga ibintu Pacifique yabivuze neza, avuga nk'umu activiste, avuga nk'umutekinicien. Urumva ingorane ntayica hirya no hino. Wewe rero yavuze nk'umutekinicien wo mu bya finance, umushikiranganji w'ikigega mu gihugu burya afise droit de regard ku ma ministeri yose, kubera niwe abaha amahera, akaraba ko amahera yakoze neza ibyo yabwirizwa gukora, akaraba ko mu kuriha amahera akurikiza amadosiye, amakontra, izo kontra basinye imeze gute. Abona harimo amahinyu arashobora guhagarika iyo projet, agaca bishira hehe kwa premier ministre cyangwa byanse muri presidence. Ngaho iwacu kenshi bica bija kwa president ngo nyene premier ministre umuntu atagira akazi kenshi cyane. Rero iwacu ingorane yabaye ni iherero. Mbega umushikiranganji, uyu mushikiranganji wo alabu by'uburimyi, urumva n'ingene yamuvuze, urumva ko vraiment yamutishije mu ijisho. Umunsi wa mbere turahira baciye bamusinyisha, aremera gusinya amamiliyari 10 nangahe atambajije, kandi mbwiriza kubirabako. Urumva kuri we iyo mushikira yabonye ko iyo mushikiranganji, uko ndavyumva jewe, yabonye ko iyo mushikiranganji acamaze y'amategeko ntavyazi, n'ivyo byose ariko arabigira. Iyo byose usanga n'umushikiranganji ari we yamusavye ngo ari hayo mahera, kubera fomi ntimwandikira we directement. Ndibaza ko yandikiye na agriculture akaca basaba ngo nibarihe. Rero wewe ndibaza yagiye mu nama shinga iriya nama kugira ngo babivuge, nkenguza amateka bivugire hejuru n'abarundi bamenye ibiriko biraba, kubera yari surpris. Uzomwumviriza iyo ariko aravuga kenshi avuga nk'umu activiste, ingorane ayivuga uko iri. Nawe rero ingorane yayivuze uko iri. Rero ubu ikiriko kiraba ni iki, iyo system iriko iragerageza kwiprotege no guproteja ses intérêts, no kuvuga bariko bagira iki, ariko bose baciye bahagarara bagabo. Uriya mugabo wo muri fomi aravuga wewe yaramututse, amuvugana n'akagaye kenshi ngo n'umubeshi,
ngo sinzi terme ni sinibuka terme yakoresheje avuga ko yabarengeye akarimbi ngo ubiki donc ibintu donc yavuze urabona ko ari umuntu adatinya umushikiranganje wowe umuntu uri mu isosiyete udatinya ministre de finance ni umuntu abakomeye cyane wowe udatinya ministre de finance ukamuvuga ukamwishura kurya nuko ngo uvoma abahagarikiwe n'ingwe no kuvuga yuko arazi system arimwo arazi ko ataco ashobora kumugira mbere yarafushivuze ngo bazoyabaha mbere donc arazi ko ayo mahera azosohoka kubera ayo mahera rega arazi yarafisi yaje donc kurondera ngo baragize iki oyaye urumva ministre Alain Dikumana yabaye nk'akadumbidubi no kuvuga ni umuntu atazi neza cyangwa sinzi ko ari naivete niko nanditse d'ailleurs jewe naratangaye vraiment nandika kuri X yuko sinzi ko ari naivete sinzi ko ari kutamenya ingene bika system ikora kubera ibintu yavuze birakomeye cyane rwose niko ko gusambuye system mu bindi bihugu hari opposition ayo majambo yari kucavugwa n'uno munsi n'ibyo biba biri à la une mu bihugu hari ibimenyesha makuru bikora neza bikomeye nk'uko twari tumeze imbere y'ibihumbi 2015 n'amakuru n'uno munsi abantu baba bakivuga bariko bararondera ayo mahera bimeze gute imyaka iheze yagenze gutereka suko si by'uyu mwaka gusa imyaka yose niko byama donc ni igihugu cyaramaze gufatwa mu ntoki mu bintu bya gutyo na biki donc kuja kurondera ngo none ngo bari kuvuga gute ujya mushikiranganje ko tavuga ministre wa agriculture ntacyo afise avuga umukuru w'umugambwe yamaze kuvuga no kuvuga le débat est clôturé. Ego murakoze cyane Esdras Pacifique kugira ducunguze umwanya umwete mwagerageza kwishura utubazo Esdras atishuye aya maduhave twakira abanywanyi banyuma muri kino kiganiro. Ego murakoze Nyankamugaye ati mbega none ibi byose twagiye turavuga ntitwavuze umunyagihugu kazoza ku munyagihugu kagiye kuba kahe mu kirundi niko twibize kwandika tutumurundi yitega iki muri 2026 aravye aya majambo yagiye aravugwa nta na kimwe mbona yo kwitega nta na kimwe mu bintu vyavuzwe na umukuru w'igihugu simbona havuga inyishu ku bibazo bihambaye abarundi bafise ntazo Reverend Ndikuriyo yavuze ko nk'ikibazo c'igitoro abarundi bocitega muri 2029 ko ariho kizotora umuti amavoka bateye amaze kwimbuka ngo bagashobora nimba ari muri yaridi w'ibiro vy'amavoka bazoshora hanze ariko ubu bemurahebura nta gitoro mugiye kuronka gikwiye imvugo mbere itandukanye niyo umukuru w'igihugu ko umukuru w'igihugu bavuga ko ubutare yamaze kubona ko ariyo nyishu y'ibibazo byose by'u Burundi ko abarundi bo kwitega ko umuti ugiye kuboneka ariko wumvirije arendi ku mana nyene ku cy'ubutare arakivuga ko ubwumvirije urumva ko yerekana ko ta kinini cyavuyemo cyotuma haboneka umuti ku bibazo by'ubukene bw'amafaranga ari mu gihugu rero nta kintu mbona n'ukuri nta na kimwe mfise mbona mu byo bariko baravuga bavuze mu mpera y'umwaka bishobora gutuma umurundi yizera ko 2026 hazoba impinduka mu gene abayeho ntabyo mbona na gato niho yaciye agira ati mu bindi bihugu vya Afrika turiko turabona hagarutse bimwe by'amakudeta mbega iwacu irashoboka mbega iyo kudeta yo yodukiza hari ikiganiro navyishiyemwo bihagije numvise no muri CNDD-FDD barabitwaye bagenda kubikoresha mu biganiro byabo mu kuvuga ko no ndiko shigikira kudeta kw'ivyo tuvuga byose ari kugira duhamagare kudeta ntabwo ari ivyo bwabe bwo ico gihe nibutse uko nishuye navuze nti nta namwe kudeta buriya idashoboka bivana n'igihe les circonstances hanyuma hakaba hariho n'abasoda bavyiteguriye bashobora kubikora hanyuma kudeta zishoboka zikorwa mu ibanga no kuvuga ko twebwe turi kuvuga ngo kudeta turayibona ko yoza byo byamaze gupfa ahubwo ivyo nimba hariho abo yishobora n'abo bitegura ntitubimenye twese tukaza twumva babivuze hanyuma bakaza bishura ku bibazo abarundi bakeneye nayo ubundi hose irashoboka nta naho idashoboka ariko bivana bwa mbere bwo nabitegura ingene bavyitegurira neza n'ingene babiteguye hanyuma kudeta zose si nziza muri Afrika harabaye amakudeta menshi hari amakudeta yakweza ivyago bikomeye mu bihugu hariho n'amakudeta yabaye yakijije ibihugu
abanyagana bavuze Jerry John Rawlings aho yabagejeje nk'icyo usanga ari imwe bafata ko ari mu makudeta yakijije ibihugu. Burkina Faso na Thomas Sankara iyo barayifata ko ari nka kudeta yakijije igihugu, ariko ugiye ugafata nka Idi Amin Dada, ugafata nka Bokassa muri Centrafrique, ugafata hari ahandi henshi kudeta zishe ibihugu. Navyo nzi iramutse inashoboka uwo bayikoze uwo ari we nuko yoba ari uwudukida cyangwa uwutwica kurusha. Gusa mu byo uvuga ikintu gihambaye kirimo nuko by'ukuri Uburundi bukeneye impinduka. Uburundi burakeneye impinduka, inzira ishobora kuzanamwo n'uruhara rw'umurundi wese kugira iyo mpinduka ishoboke. Ntaho nzi sinashobora kuvuga ngo bizocaha, ariko impinduka Uburundi burayikeneye. Niko igize ndiko ndaba nk'ikibazo Esdras atoba yishuye ko kuri iki c'ingaruka zo kugara imbibe, ingene abarundi bariko barakena bo ku mbibe. Ikintu kuri ni ikintu kiboneka, abashorera mu Rwanda ubukene barimwo, ariko niyo barize ubutegetsi ntibubumva. Aba bahora bari ku nkengera za Rusizi mu ntara nka Cibitoke, aba bo mu za Gatumba bari batunzwe cyane n'urudandaza bagirira muri Kongo. Rero izo mbibe zugawe bizogira ingaruka zikomeye ku miryango itari mike. Hari n'abavuze ko n'igitoro cyaciye gitangura kuzimba, kubera ko iruhande y'uko ijya sosiyete ya leta itanga igitoro, usanga itanga igitoro gike cyane. Baragira bati igice kinini cy'igitoro abarundi bakoresha ni igitoro badandaza mu bicupa. Ubu hasigaye hariho unité de mesure ngo igikinju ngo nangahe, cyane cyane usanga ari igitoro kije kiva muri Kongo. Nimba imbibe zizokugagwa nyene, kuko hariho kuvuga ko zugaye, mugabo ugasanga abanyagihugu bo ngaho ku mbibe bo bashoboye kubandanya bajabuka nk'uko bahora, n'ukugara nyene hakaba hugaye hamwe atakindi gisubira gushoboka. Nimba bizoshoboka ko bugara nyene, ingaruka zizoba ingaruka z'ubugesera ku miryango. Nababwiye yuko aho abasirikare bakuriwe muri Kongo hariho igice kinini cy'abasirikare cyaciye gitwarwa ku rubibe rw'u Rwanda, bamwe bari mu kibira. Havuga yuko abasirikare bashyizwe aho ku rubibe rw'u Rwanda ubu bashika 9,000. Rero hamwe bimwe mu kubigira twavuze kare ibi by'ivuga ngo mu Rwanda rugiye dutere, ariko kandi harimo no kurondera ko abasoda baguma bari okipe. Ubutegetsi burakeneye ko abasoda bataja hamwe ngo batangure kuganya ku byababaye, ko batangure kubivugana, kuko ivyo ni bya bindi navuga bica bigira ingaruka zikomeye aho batinda bakanagumuka. Ubutegetsi burakenera guma bubakoresha bumve bariko barakora hari ibintu bariko, kugira ngo bugabanye ko bufata umwanya wo kwiyumvira bino bintu byabaye ko n'ingene bahenzwe. Rero abanyagihugu bari muri ivyo bice amagogo afise n'ayahe mu kibira, aho hantu usanga bari batinda bagashika ku rubibe rw'u Rwanda n'ahantu hatagendeka, nta modoka zijayo. Rero abanyagihugu bo ngaho ku mbibe zaho bavuga ko amagogo bafise ubu ari ayo kwikorera ibifungurwa by'abasirikare. Kuva aho hantu usanga ari ibirometero bitari bike bagenda biremetse iby'abasoda bakenera, amasase y'abasoda, ivyuma vya gisirikare. Bakavuga ati turagowe gose ku buryo batora uwo ari we wese, nk'uwatwandikira yari nk'umwarimu mu mashuri matoya, bavuga ati nta numwe avamwe uri umwarimu, utegereza kuvyikorera, kutegereza gufata abasoda. Hari umusirikare umwe twabivuganye ko ambwira ati mu bisanzwe ivyo ntibikibaho mu gisirikare c'ubu. Igisirikare c'ubu giteza gukora ku buryo umunyagihugu yumva ko igisirikare kitamubereye umuzigo. Hari uburyo bwinshi buriho bw'ingene umusoda bamufasha kwifungwa zimushikira n'ibindi byose akenera, utarinze kuja kwisubira kwikoreza abanyagihugu nk'uko byari byabaye mu bihe by'intambara mu Burundi. Ayo n'amagorwa yandi iruhande y'ivyo niko igize yaravuze, n'ayandi magorwa yandi abanyagihugu barimwo inyuma y'ibi vyavuye muri Kongo. Hari n'abandi banditse ingene bategekwa kugira amarondo muri ajya makomine yo mu Kirundo ari hafi y'u Rwanda. Bavuga ati nk'umwarimu ugasanga urara wicaye ku irondo mu gatondo ukagenda kwigisha mu ishure, tuburi kurisinzirira ko vy'ukuri nta vyigwa turiko turatanga vy'ukuri. Hariho ibibazo bindi bikomeye novuga vyashikiye abanyagihugu kubera iyo ntambara. Ikijanye n'ico muri Union Africaine na Ndayishimiye Esdras yavyishuye neza, kandi twari twanabivuze ko imbere. Wilson yagarutse kuri uyu mushikiranganje Edouard Bizimana. Je no kuri birangora kuvuga kuri Edouard Bizimana, mwumvise ingene namuvuze, ingene naheruka no kumuvuga n'ubu ndabisubiramwo. N'umushikiranganje azokwegera igihugu nibatamukura n'ingoga. Ati aravuga ko basoda atani kibazo bafise.
ivyo vyose n'ibintu bigoye kuvuga ngo ni wa mushikiranganje yavuga ko bategerezwa kugwana akabivuga mu mwanya hamaze gutangwa amategeko ko bava muri Kongo urumva ngira vyinshi anabivuga ibiri mu mutwe wiwe ivyo yipfuza avuga ivyipfuzo vyiwe kurusha no kumenya realite du terrain uko ibintu vyifashe ku rubuga ni kuri uyu mushikiranganje ndamubona kiragaruka kuri zino mvugo zivuguruzanya akavuga ko ndi kuri yo yoba avuga ko muri Kongo twoshobora kuronkayo amatongo Burundi bukaronka ivyo buhakorera kuri iki ngira ngo yaba hoho basibona bikoze gutyo ndabivuge gutyo yaba hoho bona bikoze gutyo ku buryo Uburundi buhakura iterambere kumbure bukavugana na Kongo ingene ico gice duhurira ko tugikoresha neza ku nyungu y'u Burundi na Kongo tugatera imbere ngira vyo ntivyobaye nabi yaba ivyo bona bikoze ariko ngira si igice duhurira ko ni igice cyahoze ku Burundi mbere yuko isi igaburwa gushasha ikarata shasha ya Afrika iza ngira ko ahubwo ikibazo gikunze kuba ngaho ari ikindi kiganiro twakivuzemo n'ikibazo c'abarundi b'abakongomani bariko barirukanwa mu bice barimwo birukanywe iyo bageze mu Burundi bafite ikibazo ko mu Burundi butabemera nk'abarundi bari muri Kongo gasanga bandi bakabwira ati mwe ntimuri abakongomani muri abarundi bitera bisa n'ivyo bajya bavuga ikinyarwanda nabo nyene bafise abarundi communauté y'abarundi bafise n'umwami wabo yahunze atakiri mu kibanza c'ubwami bwiwe ico kibazo baragifise Uburundi bwategerezwa gufasha kugira ngo abo bantu baronke umuti kuri ico kibazo cabo ariko murabona ngene Burundi buriko burigenza ico naringiye kuvuga nuko ahuko Kongo ishobora gukoreshwa n'Uburundi mu ntumbero yo gukiza igihugu Burundi ngo butunge nuko abarundi abatwara Uburundi babonamo nka kofre bagenda kuyoboramwo amafaranga yabo inzahabu zabo kugurisha abasoda b'Uburundi kugira bironkera amafaranga yabo tufise iyo ngorane y'ubutegetsi butabona igihugu ahubwo abantu bibona bo nyene mwese akavuga ati mbega jewe noshobora kuronka iki muri izo ngorane ziri muri Kongo bikaba ivyanje aho niho nibaza dufise ingorane ikomeye nibi byose by'abasoda bapfiraye nibi byose by'ingene hari zingorane ariko Uburundi bukabandanya ubona ingene biriko biramera ni kibazo cuko umukuru w'igihugu agira ati jewe ahanini mfise amafaranga nkurayo ico nico gihambaye ibisigaye nimba bapfa nimba bigenda gute ayo mafaranga kirazira ko tuyatakaza n'amafaranga aza mu mavarize n'amafaranga ataja ku makonte y'igihugu hanyuma umukuru w'igihugu n'akagwi babisangiye biga ingene bayakoresha yayo batwaramwo nimba hari iby'igihugu bimwe bashobora gukora ayo niyo mafaranga bakunda kurusha amafaranga yoza ashobora guharurwa akaboneka aho yaciye agateza imbere igihugu mbona ko ariyo ngorane dufise ikomeye cyane muri bino bintu biriko biraba hano muri Kongo yabajije icuko igihugu gishobora guhomba birashoboka gose ko igihugu gihomba inkurikizi ziri mu bwoko bwinshi kudashobora kuriha amadeni yawe birakwega ko ibintu byawe bitari bike nko hanze bishobora gufatwa ndamaze kumva ibihugu usanga nka ambasade yafashwe nigeze kumva nka Tanzania muri Canada bafashe indege yabo ivyo birashobora kwaduka tukabona ibintu by'u Burundi bifatwa n'amagorwa rero akomeye ku munyagihugu w'u Burundi igihugu gikenye gose n'amagorwa y'umunyagihugu yiyongera ku rugero rusumbirije twizere umugani nk'uko waciye mubwira uti twizere ko utazogeraho twizere kumbureho ko tutazohashika mugabo nibi byo kwifaranga ryacu rita agaciro ku rugero burya nizo nzira zo guhomba nyene umuntu araguma n'ibihumbi 100 yari afise muri 2020 bakabimuhemba muri 2025 akibaza ko bikiri ibihumbi 100 naho kumbe ahageze ashobora kuba ageze ku bihumbi 200 uravye ivyo muri 2020 ugasanga ubu yobahembwa 20 cyangwa 30 by'ico gihe naho igiharuro kiguma cyitwa kwa kundi yagiye ku isoko ntihacabonera ya magorwa nizo nzira nyene zo guhomba nibaza ko nizo ziba biriko bija benaho Reynold Butari sinovuga ko ivyo yavuze ari bibazo yadutereye ivyiyumviro n'umuhinga n'ubumenyi yadusangije nk'iki cuko compte patriote yoba yakoresha na Edouard Bizimana no kubandanya umuntu agikurikirana tukakimenya yavuze aya mateori ya elite yavuze izi development za AI aho zishobora kugera mu gihe tutoba dufatanye numva ata commentaire no bigira koko n'ivyumviro bikomeye biba bisaba ko abantu babandanya biyumvira murakoze
murakoze namwe Pacifique. Reka twakire abanywanyi bane ba nyuma muri kino kiganiro. Arisi uwa mbere ninde? tujumire abanywanyi basigaye ku murongo ni batanu, ni We Need Peace, Ntwari Mathias, Gisendorere, Zanzibar na Elise Gaster. Uza gufata ubujambo bwa mbere ni We Need Peace, ndabona eko araduza n'ukuboko. Niba uriko uratwumva ukugurura akamikro kawe ugashikiriza iciyumviro cawe. Ego muranyumva? Turabumva ijana ku ijana. Turabumva ariko mwigire inyuma y'uwo muntu Nava. ngira ariko arabagora, sinzi ko ari abana mwoja kure. Ubu naho? Yego turiko turabumva. Ego. Njeka ufite utubazo dutatu. Akambere considering ko sena kukurize namara ziko ziraba cyane cyane mu buseruko bwa Kongo, kuko uravye mu buseruko bwa Kongo n'umutima hagati y'u Burundi n'u Rwanda na Uganda, uravye na Kinshasa kapitala iherereye, natwe ukaraba ubuhugu bwacu uko babungana. Ntashaka mbaze ku journaliste hariya, ndamubaze gusa akabazo ka mbere nkurikiranye uko ndaba ku mihanda ko iyi ntambara ya Kongo itera cyane cyane ndavye no mu Rwaruka no ndavye kuri gasije amanitse kila avenir pour le citoyen Burundi, ndavye mu Rwaruka mu bantu tuba dukoresha imihanda, kubera iki imvugo y'aba extremiste hagati ya bose, sinshaka kubavuga amazina ko je rimwe na rimwe sindavyemera, abo baba bari ku butegetsi cyangwa ababona ko ibintu bihinduka, usanga gafise inguvu nyinshi mu Rwaruka. Akona kambere ni ingaruka mbi ku gihugu canke ku bajene, nigakimuhanura kuri ico. Hama ica kabiri, Uburundi bugiye gutwara Union Africaine, mbe yaba bikunda no dufate muri nk'abahanuzi b'umukuru w'igihugu canke ibiki kuri ibi bibazo tugenda tubona, uravye nk'ibi vyashikiye Maduro, nk'ibi bindi droit international itagikurikiza, asigaye ari droit de force. Ni igiki nyamukuru mubona Uburundi bwo kwifatamo muri uyu mwaka buzoba buserukira Union Africaine, n'ibi bibazo tugenda tubona biri mu kwisi no mu karere? Akagatatu kajanye n'ikibazo kijanye no gushima. Je ndashima Pacifique, ndi mu bantu yafashije naho ari kera, haraciye imyaka yaramfashije, narigeze guhura n'ibibazo aramfasha, arantabariza. Rero je rimwe na rimwe naho tashobora ivyumviro rimwe na rimwe ari ivy'umuntu adashobora guhuriza ko, ariko ari bimwe umuntu ashima. Sinoreka gushima ari umuntu akirihura umuronke akanya, nduze gusa kugira ashime. Ari umunsi nagize ibibazo urantabariza uramfasha, ndi muri bajya courage. Uwa kabiri Alice twakira Uwa ninde? kabiri ni Ntwari Mathias, niyo bariko batwumva yo kugura mikro yiwe agashikiriza akabazo kiwe canke intererano yiwe. Murakoze, mwaka mushasha. Je nanje nagira mbaze, nanje nahise akabazo gato, nagira mbaze muri 2015 abanyagihugu barashoboye kuja hamwe, barashobora nyene kwanka ubutegetsi, ariko sende yarashoboye kubica biranga. Ubu kera naho mu myaka yahera twarabona abantu bakwita amakudeta mu Burundi, Pacifique yabivuze ko gatoya. Ariko hariho n'ikindi kintu twabona mu Burundi kera, hari ibintu by'amasendika. Amasendika y'abigisha, abigisha b'ama universite, amasendika y'abaforoma, amasendika y'abigisha basanzwe, amasendika y'abacamanza, amasendika atandukanye mu gihugu abahari, y'abaca, y'abadandaza, y'abaki. Abo bantu kera barareklama, ntibareklama kuko ubu sendede yivuga ati kaza kureka amapolitike. Mugabo naho tutareka amapolitike, ubuzima bubi yaheje kuvuga nk'abigisha, ariko arivuga iby'abasoda, abasoda bari bagira amasendika, mugabo bakayivuga abacamanza turajyo babaye, ubu tugeze kuba ministre. None shaka kubaza ni gute sendede yashoboye gufata iyo migwi yose nayo masendika? Yego politike birumvikana kubera abashaka kurwanya ubutegetsi, mugabo amasendika areklama umushahara, areklama ubuzima bwiza, areklama uburyo bwiza bwo gukoramo. Ni gute yashoboye gufata ibyo bintu byose ikabifatanya, abo bantu ikababuza ijambo, abo bantu nabo bakanavyemera, abantu bize bari banashaka na kera nabo bagumuka, banashaka turavuga yuko tuvuga yuko ngabigisha n'abasendede cyangwa tuvuye kose abantu bose n'abasendede, mugabo uko biri kose nabo bagiri nabo amasendika ya kera wasanga ari abaporona cyangwa wasanga ari mu batwara bigiranye abatwara.
ni gute abo bantu kandi ubu naho ari abasendede cyangwa naho aba ari bo bose turabona yuko si bose bashikirwa ntibambara ko abigisha bose b'abasendede babayeho neza. Ni gute ayo masendika arihe basi areke kureka mu butegetsi basi areka mu butungane. Umva ikibazo c'abasoda yagishikirije abasoda bageze barihe ubu tugeze ku baminisitiri barashaka kubaza ni gute sendede ya parvenye gufata abo bantu bose ikababuza guhema ikababuza n'umwanya ikababuza no kwihagararako kuko abareka amapolitiki bo turumva ko kiragishoboka byo turabizi sendede yarabananije ariko n'abareka amakubaho n'abareka kudandaza n'abareka amadolari n'abareka ibiki nta kuba sinzi ko Pacifique cyangwa n'abafite icyo babivuga ko cyangwa bafite n'icyo bona hanura abo bantu batwara ayo masendika muri kino gihe. Murakoze namwe no kubahiriza umwanya. Alice umunywanyi akurikira Gilbert Nise Ndorere niyo bari kwatwumva yo kugurura akamikro kiwe. Ego muranyumva? Ego turabumva 100%. Ego ndabaramukije umwaka mwiza mwese. Ndabashimiye ko mumpaye ijambo. Nagomba kubaza ibibazo bitatu. Icambere ujya mushikiranganje w'ubutunzi benshi barabibona ko ari umuntu aciye ubwenge kandi nivyo ariko ashobora kuba yasunitswe n'umuntu yoba yamutumye hanyuma uwo muntu akaba nawe nyene yamutumye kugira ngo ibe strategy yo gushobora kwipanga mu matora yo muri 2027 hamwe avuga ati je naragombye naho yobigira naho bitoshoboka mugabo akagikorera ko muri za nyigisho zabo bagira mu rufuri akavuga ati je naragerageje gupangura ibintu canke gukosora ibintu mugabo byarananiye akabica agomba kuba populaire mugabo atabishaka guhindura ibintu mugabo agomba kwipanga kugira ngo arondere abiwe bamuji inyuma complètement kuko abona yuko umenga ntamitiriza cane ntabatwara bose naho biboneka ko atakinena azoshika ko nubundi kuko inama nshinga amateka 100% ari yo muri system. Ico ni kibazo ca mbere. Ica kabiri mwibaza ko hari uko bari guca ubwenge cane akaba ari umuntu afise integrite wewe kwinjira muri CNDD-FDD uri integre ukayifasha cyangwa ukemera ko mukorana cyangwa n'akantu nyene n'umuntu yamuzanye aramutereka kugira ngo zaramukoresha uko ashaka kuko jewe sinemera cyane yuko hari abantu baba bafite integrite muri CNDD-FDD baza bagakoreramo indani bakabaduza gushika kuri kijya kibanza kuko urabona ko igihugu kuva baje le système uko igendera bayungurura baguma bashiraho les plus radicaux les plus extrémistes bafite ibyo bahuriye ko bindi umenga bituma naho boshwana gute ari naco kibazo cyagira kabiri naho boshwana gute uravye guhera kuri za Rajabu kuri bande CNDD-FDD yaraciye mu bibazo byinshi cyane mugabo irashobora kubisohokamo ivyo bigatuma mvuga nti buriya hari akandi kantu CNDD-FDD bahurirako katajanye n'ivyo bintu gusa byuko ari dictature yaje mugabo bafise ideology ikomeye cyane bahurirako bagira bati mwabagabo mwe buriya tushwane tugire gute mugabo murazi ico dutegerezwa hariho abandi bantu tudashobora kwemera kuko urumva wanashaka nuko ari kibazo kiri sensible twese dutinya mwebwe cyane cyane muri societe civile kandi ndabumva mutinya nibaza ko ari intwaro ifise ideology hutu power nico kibajana muri Kongo nico afite barafise ako kantu ubwo bujuju barabufise ku buryo ako kantu bagira bati ideology hutu dutegerezwa kuyenkarana nico gituma twoshwana tukiba tukagira gute mugabo ipopako duha ikibanza uwundi muntu wo hanze yoba bumva bacha bavyita gutyo n'abaopoza abahutu babo bacha bavuga bati bazana n'abatutsi alors reka dushwane tuvyumvikane ko muga tuguma ari twebwe bagaca babihurizako ubwo ntuzenya opposition niyo kenyura ntikwiye kuraba umukenyuro aho ko tuguma twiyumvira yuko dimo batavuga na leta atavuga rumwe na leta baguma biyumvira yuko CNDD zo kwisambura ntibohindura umukenyuro bagakoresha uwundi mukenyuro ku buryo bagenda barajana n'ibihe kuko tuzoguma tuvuga bo barafise novuga nti ikintu cabo bumvikana ko ronwayu bagenda bara ronwayu idashobora guhinduka nuko nuwo tuba tubona umenga ntibumvikana cyane
nivyo bibazo bibiri nagomba mumfashe Adidas na Pacifique sinzi ko noba nihenze mugabo ako kantu ka pouvoir ideologie ikomeye cyane na strategie bariko baripanga kugira ngo azoshobore kuba ari waje imbere abametrize nubwo ideologie de base noyu bayisangira. Merci, murakoze ngira baraza kubishura. Umunywanyi wundi Alice, umunywanyi akurikira ni Zanzibar, niba ariko atwumva yakugurura mikro ijambo rigwira. Ego murakoze. Ibibazo nifise ibibazo bitatu sinzi ko munyumva. Turabumva. Okay, murakoze. Nifise ibibazo bitatu ariko bibiri vyabajijwe n'abandi. Reka nje mvuga ikindi nifise ca gatatu kitabajijwe. Ikibazo canje n'ukuntu leta y'u Burundi iguma yagiriza u Rwanda ku migenderanire yabo yuko Burundi bwasavye u Rwanda abantu bagombye gutembagaza intuze Dominique ngira imipaka yugurugwe kuvyerekeye ubutunzi. None ga ngomba kubasaba kukibaza Pacifique none u Rwanda nabwo mwotumenyera rwari rwasavye u Burundi iki kugira ngo bumvikane? Umva Burundi bwarasavye abagomye gutembagaza intwaro Dominique. None u Rwanda navyo mu biganiro bagiranye rwasavye iki ko atanamwe turavyumva ko tubikeneye kubimenya? Murakoze. murakoze cyane Zanzibar. Umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro Alice ngira no witwa Elise Gaster. Ego Zanzibar mwugare mikro niba muri ko muratwumva. Ego ndabaramukije amahoro y'Imana bane nawe. Ego nawe bane nawe Elise mwiriwe. Mwiriwe hama nanje ku mazina ni Elise niyo ngabo. Hanyuma jewe ibibazo mfise kawaida nyene ntivyerekeye ibintu vya politike gusa ariko nyene nimfise utubazo nashaka kubaza kuko uyu munsi ngiriwe ibakwe ryo kuvugana na Pacifique maze hafi imyaka 4 ndamukurikirana gusa ariko uyu munsi ndagiriwe ibakwe. Ego ariko uno munsi mubaze kuvyo twavuzeko ibindi bibike kuzuzura muronka mu bindi biganiro. Akabazo ka mbere mufise? Yego. Akabazo ka mbere nashaka kubaza ati kubera iki mu mwaka uheze umukuru w'igihugu ariko arashikiriza ijambo narabonye ari ikibazo kitabajijwe kandi nyene ari ikibazo gihanze igihugu nk'ikibazo cerekeye igitoro. Sinzi ko coba caratorewe inyishu canke ko coba kikiri mu mwiherero. Ariko ikibazo ca kabiri ngira wumvise Pacifique uko abivuga ati mu vyo abarundi bari biteze nk'inyishu mu ijambo ry'umukuru w'igihugu ico nticyavutswe kandi cyari citezwe. Ikibazo ca kabiri naco nshaka kuba ndumva basi je nyene nshaka kwisunga ku mutwe w'ijambo. Okay, nibiye bibazo vy'ingenzi umurundi ahura navyo bituma atakaza ikizere espoir. Ikibazo ca gatatu kikavuga ati mbega ni bande bo kwitwaza ko bashinzwe gufasha umurundi kubaka kazoza keza muri we. Ikibazo ca kane naco kikaca kivuga uti ni zihe nzira zoba ingirakamaro kugira umurundi asubire kwizigira ejo hazaza nubwo ahazoja hose n'umwana azovyara azoguma amushiramwo uburundi bwiwe. Ikibazo ca gatanu naco kivuga ati nakahe kamaro kunganira ku cizigiro c'umurundi n'ahazaza hiwe muri kino gihe. Murakoze cyane Elise. Murakoze, reka tugaruke ku batumire ngira mwakurikiye neza. Reka mpere wanyu Pacifique, hari uno munywanyi Elise, Zanzibar, Ndorere, Ntwari, Mathias na We Need Peace. Ngira mwagiye murumva utubazo bagiye barabaza, mugerageze tumwe inyishu mwari mwazitanze mu kiganiro, mugabo ngira ari abatakurikiye neza mugerageza kwishura musongora, hanyuma Esdras nawe araheza abunganire, gutyo duhafi dusoza.
ego hariho uyu yatanguye sinba ko yitwa We Need Peace ego niko yitwa ya mwitazirano ngira we yahagaze cyane ku ngaruka z'intambara ya Kongo ku bibazo ku bintu by'amacakubiri biriko birigwishwa mu gwaruka mu bihugu byacu birahuye n'ingene twagiye tuvuga kuva mu ntango ingene Burundi bwihenze kwinjira muri iyo ntambara kuko ntiyo kwibaza hariho abantu mpora numviye bariko baravuga bibaza ko kuvuga amoko ari ryo kosa hariho abantu babibaza ko kuvuga amoko ariko kwigisha amacakubiri ivyo ni ibintu bidasa kwigisha amacakubiri n'igihe umuntu afata ingingo zo gukumira bamwe mu buzima bw'igihugu mu bijanye n'ingene intwari itwagwa mu bijanye no gutanga ubuzi mu bijanye no kuba mu butegetsi amashure ibindi byose umuntu ashobora gushikira ivyo nivyo vyitwa amacakubiri mugabo kuvuga ko hariho abahutu abatutsi abatwa abanyamurenge abaki ayo si amacakubiri ivyo sivyo vy'amacakubiri hariho rero abavyitiranya bakibaza ko iyo umuntu avuze ico abakoze amacakubiri canke iyo avuze akarenganyo kakorewe umugwi kanaka kuvuga akarenganyo kakorewe umugwi si amacakubiri ahagaze mu ngingo zikumira canke zifata nabi umugwi kanaka zikawubuza uburenganzira bwabo ico kirakwiye kwigishwa neza mu bantu bakakimenya ko kimeze gutyo rero nta muntu yokwibaza ko aravye intambara ziri muri Kongo akabaza ingene bino bihugu vyacu vyubatse dufate nk'Uburundi ingene bwubatse ko hoshobora kuba igihugu bariko baravuga ko nk'umugwi w'abatutsi wo muri ico gihugu bariko bankirwa kwitwa abanyagihugu baho nkuko tuvyumva muri Kongo uko usanga ikibazo kiriko kiravugwa nguce wibaza ko abandi bariko barayivuga nk'igihugu c'u Burundi umututsi wo mu Burundi canke umututsi w'ahandi aza kureka kumva ko ico kibazo cerekeye abatutsi narijya haba haje ibyo kubica narijya haba hajemwe ivyihonyabwoko mu karere kagwaye cyane nk'uko kagwaye kabayemwo izo njyane n'ubwo bwicanyi nta umuntu yoba yihenze yibaje ngo ivyo biravugwa abandi bareke kuvyumva ni nk'uko kandi n'umuhutu atarika kuza kuvyumva nawe nyene bavuze bati hariko hicwa abatutsi bivana n'uruhande ahagazemo ari ushigikiye ukwica abatutsi no kubakumira avuga ati ahubwo nivyo nyene nivyo vyiza reka tuje gufasha ababikora umuhutu avuga ati ibi bintu nibibi bishobora kudukwegera nawe nyene avuga ati ivyo bintu mugiyemwo bizokwega ibara kuri twese rero je sinzi kubwira urwaruka imvugo y'ukubabesha nibitege ko mu gihe izo ngorane ziri muri Kongo zirimo ibibazo vy'amoko ayo moko tukaba tuyafise mu bihugu vyacu ntibishobora kureka kuza gukora ku moko yacu niho nagumye mvuga kuva bigitangura nti ikosa rikomeye ndayishimiye akoze nukurungika igisirikare cubatswe kugira ngo kibemwo amoko yose kandi gihuza amoko yose y'abarundi ukacuja kubatwara mu ntambara ifise ku kantu k'amoko hari ubwoko wumva harimo kubugwanya canke kubugirira nabi na ca gisirikare cyo nyene kigiye kiragira ingorane ngene cifata naravuze incuro nyinshi ngene hariho nk'abasirikare baba ex-FAB bari muri iyo ntambara bisanga bariko barikekwa iyo bateye ahantu ntibigende neza bagira bati nukuraba neza abo ex-FAB ko batavuganye na bariya bo muri M23 ni henshi naravuze imanza zimaze kuba abatwara nk'urugamba bagahamagagwa i Bujumbura umu ex-FAB yakoze akazi kiwe neza icegera ciwe ari umu ex-FDD nawe yahunze nko ku rugamba ugasanga wa mu ex-FAB ahamagawe guhanwa co kimwe na cacegera ciwe cagize amakosa kubera ko bagira bati ivyo ari byo vyose nawe utegerezwa kuba ariko uravugana n'urundi ruhande iyi ntambara si wacu tuyigiyemwo izodusambura ku rugero runini wumvirije imvuga abatwara Burundi uyu munsi bakoresha mu kubivuga wumvise nka Reveriyano Ndikuriyo ariko aratanga ikiganiro ciwe wumva avuga gute avuga ngo mu myaka 20 mu gihe u Rwanda rutazoba rukomeye ngo u Rwanda ruriko rukwegera abanyamurenge ngo impera n'imperuka ngo u Rwanda rudakomeye ngo abanyamurenge bazogira ingorane y'abakongomani bose bazobagiriza ko ivyababaye ko ari bo babiteye izo mvugo ntiyavuze abahutu n'abatutsi ariko ubwo nyene uvyumvirije ushobora ko ari byo yavuze rero n'ingwano n'ukuri ikwegera igihugu cacu mu gihe abategetsi bacu batamenye kubyifatamwo twavuze nk'izo nyandiko za Ministre Edouard Bizimana urabona ko agiye kwandika
adasubira kuba umushikiranganji w'abarundi bose, abo umushikiranganji w'uruhande rumwe rw'abarundi, canke akifatanya ahubwo n'imihari yo hanze usanga ifise bene ivyo vyiyumviro vyo guhonya ubwoko kanaka. Ni ngwano mbi kuri twebwe, ndabisubiyemwo. Aba bantu batwara igihugu nimba bakunda igihugu, iyi ngwano nibayije kure, ahubwo tube abafasha abakongomani gufatana kurusha kuja ku ruhande rumwe mu bariko baragwana, naco bidufasha. Ugwaruka no ruhanura iki kuri ico? Ugwaruka ku bwanje narumvise umupfasoni w'umukuru w'igihugu muri bino bikorane bahoramwo abwira ugwaruka ko rudakwiye gukurikirana bene ivyo bintu, ko rwaguye mu makosa muri 2015, ko ruhendwa. Ico cyumviro sico. Iyo abategetsi batanguye kuvuga bene uko, baba bariko barondera kubasinziriza gusa, gusinziriza ugwaruka. Genda mubaze Evariste Ndayishimiye wenyene, ti wewe wagiye ku rugamba ufise imyaka ingahe? Nta gihe na kimwe uza gusanga hari impinduka ikomeye y'igihugu ugwaruka rutagize uruhara. Jewe ugwaruka ndaruhanura gukurikirana ivy'igihugu bakabimenya neza, ntibaje kuja guhendwa gusa. Ubutegetsi burabahenda, n'abandi barashobora kubahenda. Igihambaye kugwaruka nuko ruca ubwenge, rukiga kahise ku Burundi bakarumenya, bakakamenya. Hanyuma kandi bakamenya kugwanira ibintu by'agaciro bihambaye kuri bo, bakabaho bagwanya akarenganyo, bakabaho bagwanya ikintu cyose gikinyiza umuntu, yaba uwo mugwaruka canke yaba uwundi. Bakabaho baraba imbere bavuga bati kazoza k'igihugu nakahe. Ntiyagire uza kubasinziza babwira ngo nkugwaruka ntimwiyumvira, nkugwaruka ntimugira uruhara muri politike, nkugwaruka ntimufashe igihugu gukira. Aba bahenze kuko nabo nyene bijya byose babikoze hafise iyo myaka. Numvise Ndayishimiye ariko aravuga ibi vy'ugwaruka bwo muri no myaka, avuga ngo Gen Z canke Gen Z, usanga hirya no hino bariko baragumuka ngo Burundi n'ugwaruka bwiza bwo rutoja muri ivyo. Ico cyose ni kinyoma cyo gusinziriza abantu. Ngumye ndabisubiramwo, impinduka zose zabaye nizo Ndayishimiye nyene yagiyemwo, yazigiyemwo arugwaruka mu myaka yiwe, kandi avuga ati ibi bintu by'akarenganyo ntidushobora kuvyemera. Imyaka yose ugwaruka ruzokama rufise uruhara rukomeye mu mpinduka ziba mu gihugu. Hanyuma ati impanuro twaha Evariste Ndayishimiye agiye kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika, niyaza ko namaze ukivuga ko ico nari kuvuga ni iki cyo kumenya umuryango ugiyemwo kuvugira bose, ukirinda kuja kuba uvuga ivyawe. Umva tumumenyereye ko uruhande rwose bajamwo barukoresha ubwa mbere mu kugwanya abarundi batavuga co kimwe nabo. Nk'ubu nditeze ko agiye muri ayo mabanga azorondera kuvugana n'ibihugu, mbega mwomfatira naka na naka, mbega banaka mwobagirira gutya. Ivyo nivyo twiteze ko azokoresha ayo mabanga. Ikindi cya kabiri, twiteze ko ayo mabanga azoyakoresha mu kuza kugwanya abo yanka muri Afrika, ariko ashaka kuba indongozi nziza ya Afrika ifite icyo izosiga. Nuko icyambere habanza kuja muri wati buriya ibanga bampaye ubu sigi wanje gusa nijye kuvugira Afrika yose, inyungu y'abanyafrika bose akaba ari hahagarara. Icya kabiri nuko ibishigiteka nayo mavalere imene yo hejuru, ubutungane, amahoro, demokrasi, ivyo bintu iterambere akaba ari ivyo. Hanyuma agenda harico bita gose agenda de l'Union africaine, kumenya kugwanira ibiri muri yo agenda bituma Afrika ihagarara nka Afrika ikagira iteka. Nayo ubundi niyaja muri ubwo buto buto muri izo nama zihambaye twumvise, ndabigereranya nk'iyo bafashe kenshi umushefu do village, umushefu w'akantu nk'agacimbira ahantu, bakamuhamagara ku mugwa mukuru kuboneka guhura n'abakuru bo hejuru. Ahashitse akaca atangura gutera inkuru ntonto zahaba zitwenza abantu, baratwenga bagakoma amashi, mugabo baba ariko baranamutwenga bavuga ati uyu muntu hari ahantu ataragera. Icya kabiri ukaca usanga aca yihereranya umwe mu bakomeye akavuga ati yamaranya kubaha ko nagiza amahirwe nka kuronka hari iwacu hariho umubanyi tutumvikana, mbega womfasha ukamfungira umuntu ari hano yakoze ibi nibi nibi nibi. Hanyuma akaca arangiza avuga ati mbega mu gusubira inyuma womfasha kuza kumpa gatike. Hamwe yogira izo nyifato dans chef de village azoba duteje isoni, azoba ateje isoni Uburundi. Ariko niyaja hejuru akaba umuntu avuga ijwi byumvikana no mwisi bavuga bati mu Burundi hari abagabo. Ndiko ndibaza nk'uwari gufata president Bagaza akamuha kurongora oyiwa mu gihe ciwe, ikiringo ciwe cyari kuba ikiringo abantu bavuga bati Uburundi burafise ijambo.
ryo biteka hamwe yodushira akavuga ijambo nk'iryo perezida Bagaza yari kuvuga iyo bamuha kurongora oyiwa. Hanyuma muti yavuze ko nigeze kumufasha, yanshimiye nanjye ndabishimye. Hanyuma aravuga iki cyo guhanura urwaruka, nibaza ko namaze kugicako. Naravuze yuko muri uno mwaka twipfuza muri Focode no kugira ibiganiro byinshi bijyanye na kahise kugira ngo dufashe urwaruka kumenya byinshi usanga rutazi. Ico nacyakiriye. Ntwari ati mbega amasendika yagiye, ni uko amasendika tutakiyumva. Hariho ubwoko bw'ibintu buriya bifatanye byose, nk'ibi bintu bijyanye n'umwidegemvyo wo kuvuga n'urufatane. Ubomoye kimwe usanga n'ibindi byose bitera bijyana. Ubomoye amaradiyo yigenga ko avuga n'umusendikaliste araburiya aza kuvugira. Ubomoye societe civile ntisubire kubaho ngo ibeho yigenga. Byose bigenda bikwegana. Ufashe ko uvuze icyumviro kidasa n'icya leta yicwa. Sinzi ko mwibuka Ndayishimiye gishika ariko yishura amasendika y'abarimu bigeze gusaba ibijyanye n'uburenganzira bwabo, bakavuga ibyo gusaba imishahara, bakavuga ko bohagarika akazi. Muri bukingene yabishuye, yavuze ko agiye kuca atanguza amatohoza ngo ku mafaranga abarimu bose bakotiza aja muri sendika ngo abaze ayo mafaranga icyo akora. Acavuga yuko yibaza ko ari amafaranga ngo akoreshwa mu iterabwoba. Wewe uribaza umukuru w'igihugu amaze kukubwira ko iyo uvuze uburenganzira bwawe akwikeka kuri muri mouvement terroriste, ko bukeye ari abantu bangahe basubira kuduza umutwe bakavuga ngo naho yavuze kujya reka twebwe tubandanye. Ni bake cyane, hacyasigara abantu bake bashobora kuvuga. Mwarabonye bafata amashyirahamwe yigenga nk'ishyirahamwe rigwanira uburenganzira bw'abakenyezi bakabafatira ku kibuga cy'indege bagiye mu nama i Kampala, bakaca umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu w'ico gihe uyu Martin Yahahora akaca abagiriza ko nabo nyene amafaranga yabo ateza ko ari amafaranga y'iterabwoba. Murumva ko igihugu kimaze kumera gutyo, ntuza kwitega ngo umusendikaliste azovuga, ntuza kwitega ngo umupolisi abonye akarenganya azovuga, ntuza kwitega ngo umumenyesha makuru wo muri RTNB ngo azohava avuga yagiye kuritera akabona akarenganyo. Ntibisubira gushoboka. Buriya no mu ntwaro ya kera Itebe ntabwo yashobora kuvuga ibintu byinshi cyane. Muri ico gihe amasendika yagiye kuvuga igihe haje uyu mwidegemvyo nyene wo gusohora ivyumviro. Ariko kandi uti no bahanura iki? Naco kirakomeye ikibazo bagije. Hari ibihugu byinshi amasendika naho yabaye muri izo ntwaro vyagezaho ari yakiza ibihugu. Harakunda kuvugwa nk'akarero ko muri Polonye ingene sendika Solidarnosc yo kwa Lech Walesa, ingene Lech Walesa abigihe iyo sendika ari ihagararira igihugu gushikaho igwana ikagishikana ku mwidegemvyo na demokarasi. Rero biravana n'ubushinga ntahe n'ubugabo n'ukurinda bw'abatwara amasendika. Harashobora kuvukamwo abashobora gufasha ko igihugu gikira. Akamo kawe tubahanure nako ndagatera, ni uruhara rw'umurundi wese mu byo arimwo bishobora gufasha ko Uburundi bukira. Ndorere ati biratangaje ibi bintu byo kwa Alain Ndikumana. Tubwo se umuntu yamutumye mu bijanye no kwitoza, atubwo koko ni integrity isanzwe. Reka mpere ku kantu gatoye kuko turiko turavuga Alain Ndikumana. Hariho abasende DFDD bahora bambwira yuko iyo tubavuze neza tuba tubakwegeye. Uyu munsi abumva tuvuga ivya Alain Ndikumana ahubwo ashobora kugira n'ingorane igira kabiri amuremenaniriza bakamwagiriza ko ari kumwe na Focode, ko ari kumwe na Esdras Ndikumana canke abandi. Nagiye ndabwire ko ubwa mbere bw'uyu mushikiranganji jewe tawe narinzi, kiretse kumenya ko hariho umushikiranganji yitwa gutyo nkabanzi ko yakoze no muri presidence. Uyu mushikiranganji jewe ntawe narinzi, ntiyari mu bantu. Navuze ko yari découverte nagize ndamwumvise ariko aravuga ntawe narinzi. Ica kabiri ndabatangaza ko nuko ari umushikiranganji yamblotse jewe kuri Twitter, ndi bloqué kuri Twitter ya Alain Ndikumana. Datangaye umunsi ngiye kuraba Twitter yiwe ndavuga uyu muntu ambloka ntarenda namuzi, yampoye ikigabashi. Ntaco namuvuze ko, sinari bwanamwumve, sinari bwanamuvuge ko n'umunsi n'umwe. Ntuyu we yampoye iki? Bisigura bimwe Ndorera ariko aravuga ati mbega ivyumviro vyiwe byo bimeze gute? Ivyumviro vyiwe vya politike ndibaza ko ari biri mu vyumviro binyanka jewe bibona ko ndi umwasi w'igihugu, kuko sinumva umuntu ntarigera amenya, ntarigera mvugisha ingene yamblotse. Ariko iwanje ibyo ntibihindura ko iyo umuntu avuze ukuri tugufata ko ari ukuri. Ico yavuze kuri Fomi ico nico. Ico yakivugiye Kabaza Ndorera afise nanjye ndayifise, Kabaza nanjye ndayifise. Yabivuze
twabimaze kubivuga ntuze mugenzi wanje hano niwe yavuze ati ni naivete ni ukuba adafise experience politique ni ukuba we ari umutekinisiye gusa avuga ati ibintu ndakeneye kubera neza hari ibintu biteye isoni bikwiye kuvaho canke yabivuze yabitumwe ico nanje mu byo navuze nagicishijemwo navuze ubwa mbere bwumva haravuga iki cyuko Ndayishimiye nawe afise yarya hinguriro ariko arubaka ryo gukora ifumbire iryo rirazwe ko nawe ririho kandi wumvirije amajambo yagira avuga kuva kera nakurikiye no ku rubuga rwa FOMI mugiye ko muraza kubibona aho FOMI ivuga ngo abategetsi bayivuze neza ivyimaze igeze ku byavuzwe na Ndayishimiye yavuga ko asaba FOMI kwigisha abandi kumenya gukora kujya FOMI ikora hariho mu mwanya twakoresheje hariho igisata ntavuze ko gikomeye cyitwa comité technique de kuri fertilisation n'ibyo bita ngo amendement des sols niyo comité technique ni irimwe abahinga barimwe abaserukira leta nk'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi harimwo abafasha mu gisata kijanye n'ibi vy'ama engrais by'ifumbire nka IFDC nk'aba Hollande harimwo abigisha abaserukira Fakagro cya gisata cya kaminuza kirabi by'uburimyi n'ubworozi harimwo abaserukira société civile usanga ari bo bakurikirana gose bino bijanye n'ifumbire kandi batanga impanuro kuri leta ingene ivyo bintu bikwiye kugenda n'intumbero vyofata aba bantu baragiye baratanga impanuro zitari zike bagize kuri FOMI usomye impanuro nosaba nk'amenyesha makuru bakurikirana ko nk'ico bashobora kwico gisata ko batagikurikirana bakaja kurondera ibivugirwayo n'abantu bigenga leta itabigaba mu mpanuro bagiye baratanga harimo zimwe zijanye no kuja kuraba ko umwavu wa FOMI ukwije vyose bo baravuga ko bakeka ko karite y'umwavu wa FOMI idakwiye bari basabye ko leta ibikorako ikindi gikomeye muri uwo mugwi bahanura leta nikijanye na liberalisation du secteur iyo nyene ifumbire bikugururwa bikareka kuba ibintu vyahawe hari monopole ya FOMI yonyene bavuga bati bikwiye kuba ivyabeje rero nako ndavuga nti Ndayishimiye icyumviro yavuga kijanye n'ico cya liberalisation baca bagira bati muri uwo mugwi gushika ubu twaravuze ntibavyumva mugabo ko Ndayishimiye afise nawe ihinguriro ryiwe turibaza ko vuba nawe agiye gushyigikira iyo liberalisation icya gatatu muri uwo mugwi bavuga nuko badashyigikiye rujya rugero rw'amafaranga leta itanga ku ifumbire baravuga ko imbere byoba byari ku rugero rwaba ari nko kuri 30% ariko leta itera ibiduza ku rugero rwa 71 Ndayishimiye yavuze ubuheruka kandi intumbero bari bafise ari uko amafaranga leta itanga ku kilo c'ifumbire yateza kugenda agabanuka uko imyaka ihera bagata abarundi bazaba bamenyereye ifumbire ku buryo bitazokenerwa ko leta iguma itanga menshi cyane ariko ico bumvise Ndayishimiye ariko arabwira abanyagihugu ahubwo yishimiye gutanga iyo 71% kuko agira ati ejo nanje shira hamwe ryanje n'iryashikirwa 70% iyo atangwa na leta nanje nzoyajya nanje ndayakeneye naho rero ikibazo cyawe kica kigira agaciro kanini ubwo arendi kumana no gupfa kuvuga gusa canke ari uwamutumye yo bari kwavuga iryo Ndayishimiye ikindi namaze kuvugamo nibi bijanye nuko we yoba yipfuza ko amafaranga ashikira umukuru w'umugambwe yotera agabanuka kugira ngo ntiyubakwe kumuhangara hageze kwitoza muri 2027 Ndayishimiye akaba ari wafise amafaranga kurusha umukuru w'umugambwe ico naco kiravugwamo